Abanyagihugu bo muri zone Muyira komine Kanyosha intara ya Bujumbura barashimishwa n'ibikorwa birangurwa n'abahuza bo ku mitumba kuko ngo bakora neza ndetse banabagabaniriza urugendo. Igikorwa cabo ni ciza cane, barahuza kandi barumviriza abantu bagaheza bakabatunganiriza. Akarusho kahari nuko kare hariho benshi wasanga bagize utuntu tw'utugorane bakabura aho bitura, ariko ubu abenegihugu biraborohera cane bakitura ubwo butungane kubera buba bari hafi na hafi. Nk'abari mu buci usanga bari mu bucimbiri bakamenya aho babasanga ku mutumba bakoraniye, biraborohera cane abenegihugu kuvugana n'abo bantu kandi barabatunganiriza neza. Na kare twaratwidoga tuvuga ngo hariho n'abashobora kurya ibiturire, mugabo ubunye tugiye guca hirya no hino ku kibazo c'abahuza turabona yuko abahuza barabitinya ico kintu co kuvuga ngo bonotora canke ngo barenganye umuntu, kubera bazi yuko abanyagihugu bose bamaze guca ubwenge boca batangira amaraporo. Abanyagihugu basaba leta kugwiriza agashiruka bute abo bahuza kugira ngo ntibaze bave badebukirwa mu gikorwa cabo. Ahubwo mwobongerereza uburyo mugashiraho n'abandi kugira ngo nyene bafashanye, kuko hari n'igihe usanga nk'ibintu vyo kuja mu matongo, ibintu vyo kuja muki, kandi bakagenda baranyagirwa n'imvura. Rega barashoboye, leta irashoboye no kubiyumvirako n'ukuri kabaha n'agashiruka bute kuko n'ukuri barakora. Kubera mbona baye baradutunganiza neza, nuko nko mu gashahara numvise kabo bogerageza bakaza barabaha kugira ntibidoge, bagiye bararonka ku gashahara kabo birafuma kugira ngo ntibaze bariyumvira n'intuzenya n'abanyagihugu ko boza barabasega n'igihumbi ku ruhande, mugabo mu gihe bakaronsa ku gashahara kabo ndibaza yuko basha babandanya bagira za nguvu. Mwamenya ko abahuza bo ku mitumba barahiriye gutangura ayo mabanga kwa 22 Nyakanga umwaka 2022.